Hello guys, my people, my brother, ndagusuje kandi ndagushimiye wowe wihebeye football, wowe wihebeye imyidagaduro muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tuyatangire ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi hari amakipe akomeye cyane, amakipe dukunda, amakipe dufana, abenshi muri twe ayo tudafana twemera ko akomeye. Muri aya makipe usangamo abakinnyi bakuze cyane, waho usanga hari umukinnyi ushobora kuba kubye kabiri wo bakinana. Reka duhere mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ikinamo Sergio Ramos afite imyaka 35 y'amavuko. Nuno Mendes afite imyaka 19 y'amavuko. Sergio Ramos arusha Nuno Mendes imyaka 16 y'amavuko. Reka dukomereze mu ikipe ya Manchester United. Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood. Cristiano Ronaldo umunyaportugal afite imyaka 36 y'amavuko. Mason Greenwood afite imyaka 20 y'amavuko. Cristiano Ronaldo arusha Mason Greenwood imyaka 16 y'amavuko. Mason Greenwood kumukura mu ikipe ya Manchester United ni miliyoni 50 z'amapaundi. Reka dukomereze mu ikipe ya Real Madrid. Luka Modric uruka kongera amasezerano mu ikipe ya Real Madrid. Ubu hakanya kumukura muri Real Madrid ni miliyoni 10 z'amapaundi, dore ko yongera amasezerano azarangira mu mwaka wa 2023. Eduardo Camavinga. Luka Modric arusha Eduardo Camavinga imyaka 19 y'amavuko, aramurusha imyaka 17 y'amavuko. Reka dukomereze mu gihugu cy'Ubutaliyani. AS Milan. Zlatan Ibrahimovic ukinira ikipe ya AS Milan, ekipe ifite UEFA Champions League 8. Zlatan Ibrahimovic afite imyaka 40 y'amavuko. Sandro Tonali imyaka 21 y'amavuko. Zlatan Ibrahimovic arusha Sandro Tonali imyaka 19 y'amavuko. Reka dukomereze mu ikipe ya FC Barcelona eruka gusinyisha myugariro Dani Alves, bakamwambika nimero 8 mu mugongo. Dani Alves arusha Gavi, uyu musore w'imyaka 17 wavuye muri La Masia, aramurusha imyaka 21 y'amavuko, dore ko Gavi afite imyaka 17 y'amavuko. Dani Alves umwe mu bakinnyi baheruka gusinyira ekipe ya FC Barcelona, dore ko bamuguze miliyoni 1 y'ipaundi. Reka dukomereze mu makuru yacu ku mugabane w'Uburayi n'ubundi. Aba ni bamwe mu bakinnyi aya makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi yagiye agura, ariko bakaba bamwe mu bakinnyi batatu bakomeye kandi bahenze yaguze muri kariyeri z'aya makipe. Paris Saint-Germain abakinnyi batatu yaguze bahenze muri kariyeri ni Kylian Mbappe, Neymar Jr, Edinson Cavani. Mbappe bamuguze miliyoni 145, Cavani bamugura miliyoni 64 bamukura muri Napoli. Neymar Jr bamukuye muri FC Barcelona kuri miliyoni 222. Reka ture muri FC Barcelona abakinnyi batatu bayihenze muri kariyeri ya FC Barcelona. Ousmane Dembele bamuguze miliyoni 135 araza ku mwanya wa mbere bamugura mu ikipe ya Borussia Dortmund. Philippe Coutinho bamukuye muri Liverpool bamuguze miliyoni 135 araza ku mwanya wa kabiri. Antoine Griezmann bamukuye muri Atletico de Madrid araza ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi FC Barcelona yaguze bahenze, bamuguze miliyoni 120 mu ikipe ya Atletico de Madrid. FC Barcelona aba nibo bakinnyi batatu yaguze bahenze muri kariyeri ya FC Barcelona mu myaka yose FC Barcelona imaze ku isi. Reka dukomereze mu ikipe ya Manchester City. Abakinnyi batatu bayihenze kuva Manchester City yabaho. Ku mwanya wa mbere turasanga Kevin De Bruyne bamuguze miliyoni 76 araza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri turasanga Jack Grealish bamuguze miliyoni 117 bamukura mu ikipe ya Aston Villa. Ku mwanya wa gatatu turasanga Ruben Diaz bamukuye mu ikipe ya Benfica bamuguze miliyoni 68. Aba nibo bakinnyi batatu bahenze ikipe ya Manchester City ni Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Ruben Diaz. Reka dukomereze mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Juventus Dortmund. Abakinnyi batatu bahenze ikipe ya Juve. Ku mwanya wa mbere turasanga Gonzalo Higuain umunyargentine bamukura mu ikipe ya Napoli bamuguze miliyoni 90 z'amapaundi. Juventus none yarongeye gura Cristiano Ronaldo imukura mu ikipe ya Real Madrid kuri miliyoni 117. Juve yarongeye gura Mathis de Ligt miliyoni 45 bamukura mu ikipe ya Ajax Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Nabo bakinnyi batatu ikipe ya Juve yaguze bahenze. Reka dukomereze mu ikipe ya Real Madrid. Abakinnyi batatu yaguze Real bahenze, uwa mbere ni Cristiano Ronaldo bamuguze miliyoni 94 bamukura mu ikipe ya Manchester United mu mwaka wa 2009. Uwa kabiri ni Eden Hazard bamuguze miliyoni 115 bamukura mu ikipe ya Chelsea mu mwaka wa 2019-2020. Uwa gatatu ni Gareth Bale bamuguze miliyoni 101 bamukura mu ikipe ya Tottenham Hotspur mu mwaka wa 2013-2014. Reka turi abakinnyi ikipe ya Chelsea batatu yaguze bahenze. Abakinnyi batatu Chelsea yaguze muri kariyeri yayo kuva Chelsea yabaho.
uwa mbere ni Kai Havertz bamuguze miliyoni 80 bamukura muri Bayern Leverkusen. uwa kabiri ni Romelu Lukaku bamukura muri Inter de Milan bamuguze miliyoni 115. uwa gatatu ni Kepa Arrizabalaga bamukura muri Atletico Bilbao mu gihugu cya Espagne bamuguze miliyoni 40 z'amapawundi. abo nibo bakinnyi batatu ikipe ya Chelsea yaguze bahenze: Kai Havertz, Romelu Lukaku na Kepa Arrizabalaga. Abakinnyi batatu ekipe ya Manchester United yaguze bahenze kurusha abandi: uwa mbere ni Harry Maguire bamuguze miliyoni 87 bamukura mu ikipe ya Leicester City mu mwaka wa 2018-2019. uwa kabiri ni Paul Pogba bamuguze miliyoni 105 bamukura mu ikipe ya Juve mu mwaka wa 2016-2017. uwa gatatu ni Jadon Sancho bamuguze miliyoni 85 mu mwaka wa 2021-2022. aba nibo bakinnyi batatu ikipe ya Manchester United yaguze bahenze: Harry Maguire, Paul Pogba, Jadon Sancho. Reka dukomeze mu ikipe ya Liverpool. Abakinnyi batatu ikipe ya Liverpool yaguze bahenze kurusha abandi: uwa mbere ni Alisson Becker umuzamu bamuguze miliyoni 62 bamukura muri AS Roma mu mwaka wa 2018-2019. uwa kabiri ni Virgil van Dijk bamuguze miliyoni 84 bamukura muri Southampton. uwa gatatu ni Naby Keita bamuguze miliyoni 60 bamukura muri Leipzig mu mwaka wa 2019-2020. Reka dukomeze mu ikipe ya Bayern Munich. Abakinnyi batatu ikipe ya Bayern Munich yaguze bahenze kurusha abandi: uwa mbere ni Leroy Sané bamukura mu ikipe ya Manchester City bamuguze miliyoni 60 z'amapawundi. uwa kabiri ni Lucas Hernandez bamukura mu ikipe ya Atletico de Madrid bamuguze miliyoni 80 z'amapawundi. uwa gatatu ni myugariro Dayot Upamecano. uyu Mufaransa araza ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi Bayern yaguze bahenze kurusha abandi bamuguze miliyoni 42 z'amapawundi. Reka dukomereze kuri Ronaldo Gifaro na Thierry Henry. mu mwaka wa 2004 iyi niyo sezo Arsenal yagize nziza kurusha izindi, nayo sezo Thierry Henry yagize nziza kurusha izindi. mu mwaka wa 2004 Thierry Henry yagize imikino 53, Ronaldo Gaucho akina imikino 45. muri iyo mikino Thierry Henry yatsinze ibitego 43, Ronaldo Gifaro atsinda ibitego 23. Thierry Henry yatanze assist 11, Ronaldo Gifaro atanga assist 11. muri uwo mwaka Thierry Henry afite imyaka 27 mu gihe Ronaldo Gifaro yari afite imyaka 28. Reka turemye mu mikino tutazibagirwa muri kariyeri ya ruhago kuva isi y'umupira w'amaguru yabaho. Ntabwo tuzirengagiza umukino wahuje AS Milan na Liverpool mu mwaka wa 2006, 2005, 2004. uwo mukino warangiye ikipe ya Liverpool itsinze AS Milan ibitego 6-5. Ntabwo tuzibagirwa umukino wahuje Manchester City n'ikipe ya Tottenham Hotspur mu mwaka wa 2018-2019 yari UEFA Champions League quarter finals. uyu mukino warangiye Manchester City Tottenham Hotspur ibitego 4-3. Ntabwo tuzibagirwa umukino wahuje Manchester City na Queen's Park Rangers 2011-2012. uyu mukino waje kurangira Manchester City itsinze Queen's Park Rangers ibitego 3-2. Manchester City itwara igikombe cya Champions yari ihanganiyeho na Manchester United. Ntabwo tuzibagirwa World Cup Group B mu mwaka wa 2014 ekipe y'igihugu y'Abafaransa itsinda ekipe y'igihugu ya Espagne ibitego 5-1. Ntabwo nanone tuzibagirwa umukino wahuje Brazil n'ikipe y'igihugu y'Abadage mu mwaka wa 2014 hari World Cup semi-final. ikipe y'igihugu y'Abadage yatsinze ikipe y'igihugu ya Brazil ibitego 7-1. Ntabwo nanone tuzibagirwa muri iyi ruhago umukino wahuje Paris Saint-Germain na ekipe ya FC Barcelona. Remontada, FC Barcelona itsinda ekipe ya Paris Saint-Germain ibitego 6-1. ubwo umukino wa mbere wararangiye Paris Saint-Germain itsinze FC Barcelona ibitego 4-0, ariko baza kuyisubirana bayitsinda ibitego 6-1. abakunzi ba ruhago ntituzibagirwa umukino wahuje Real Madrid na ekipe ya FC Barcelona El Clasico hari umwaka wa 2016-2017. uyu mukino wari wabereye Bernabeu waje kurangira ekipe ya FC Barcelona itsinze Real Madrid ibitego 3-2 ku gitego cya nyuma cyaje kuboneka ku minota 94 cya Lionel Andres Messi. abakunzi ba ruhago ntituzibagirwa UEFA Champions League semi-final ekipe ya Liverpool itsinda FC Barcelona ibitego 4-0 hari umwaka wa 2018-2019. abakunzi ba ruhago ntabwo tuzibagirwa umukino wahuze Ajax Amsterdam na ekipe ya Tottenham Hotspur
uyu mukino wabaye mu mwaka wa 2018-2019 waje kurangira ekipe Tottenham Hotspur ikomeje itsinze Ajax ibitego 3-2. Abakunzi ba ruhago ntabwo tuzibagirwa umukino wahuje Bayern Munich na FC Barcelona. Uyu mukino wa Bayern na FC Barcelona hari UEFA Champions League quarter finals ari mu mwaka wa 2019-2020. Ekipe ya Bayern Munich iza gutsinda FC Barcelona ibitego 8-2. Reka dukomereze kuri Zinedine Zidane vs Materazzi. Mu mwaka wa 2006 hari World Cup. Muri World Cup Zinedine Zidane yakinnye imikino 6 atsinda ibitego 3 atanga assist 2 abona red card imwe. Materazzi yakubise umutwe muri iki gikombe cy'isi yakinnye imikino 4 atsinda ibitego 2 atanga assist 0 abona red card imwe. Muri uwo mwaka Zinedine Zidane kumukura muri Real Madrid zari miliyoni 12 mu gihe Materazzi kumukura mu ikipe ya Juve zari miliyoni 5. Reka turebe bamwe mu bagabo babaye abakinnyi ariko bakaza kuba batoza. Ubu ngo akaba ari mu batoza bakomeye cyane ku isi kurusha abandi. 11 babanza mu barungutse bongeye gukina umupira w'amaguru. Izamu yabari Nuno Espirito Santo, Pochettino, Vincent Kompany, Western, Jurgen Klopp, Patrick Vieira, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Wayne Rooney na Shevchenko. Aba ni bamwe mu bakinnyi babayeho ku isi bari bakomeye kurusha abandi. Ubu ngubu bakaba bibereye mu mwuga w'ubutoza, bakaba bamwe batoza amakipe agiye akomeye, abandi bakaba n'abakinnyi bari gutoza bafite. Reka dukomereze muri World Cup. Reka turama mu makipe amaze kwikarifiya kuzajya muri Qatar mu gikombe cy'isi cya 2022. Serbia iraza ku mwanya wa mbere. Swadi Valeri ya Serbia ni miliyoni 342. Iyi nayo yari ikarifiye muri World Cup mu gikombe cy'izabera muri Qatar mu mwaka wa 2022. Ejo bundi mu kwa gatandatu umwanya wa kabiri turasanga Denmark Swadi Valeri ya ni miliyoni 276. Iyi kipe nayo yamaze kwikarifiya muri World Cup mu mwaka wa 2022. Si Denmark gusa kuko na Croatia Luka Modric nayo yamaze kwikarifiya. Swadi Valeri ya Croatia ni miliyoni 324. Croatia nayo yamaze kwikarifiya mu ekipe azakina igikombe cy'isi mwaka wa 2022. Si Croatia gusa kuko na Brazil ekipe yobowe na Neymar, Gabriel Jesus, Ederson Moraes ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye nka Neymar Jr. Swadi Valeri ya Brazil ni miliyoni 471. Iyi ekipe nayo yamaze kwikarifiya muri World Cup mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mwaka wa 2022. Si Brazil gusa kuko n'ababirigi bamaze kwikarifiya. Ababirigi barobiyobowe na Romelu Lukaku, Eden Hazard ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye b'iyi kipe. Swadi Valeri y'iyi kipe ni miliyoni 420. Sawa ikipe y'igihugu y'ababirigi gusa yikarifiye kuko na ikipe y'igihugu ya Espagne ya Alvaro Morata, Sergio Ramos ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye b'ikipe y'igihugu ya Espagne. Swadi Valeri ya Espagne ni miliyoni 728. Sama ekipe gusa yagiye yikarifiya muri iki gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu kwezi kwa gatandatu. Kuko na Qatar ubwayo ikipe y'igihugu izakira nayo igomba kuzaba ihari. Swadi Valeri ya Qatar izaba yakira iki gikombe cy'isi kizaba mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatandatu. Swadi Valeri ya Qatar ni miliyoni 20 z'amapawundi. Si Qatar gusa kuko hari n'andi makipe agiye akomeye agomba kuzakina iki gikombe cy'isi yamaze kubona qualification. Germany ekipe y'igihugu y'Abadage nayo yamaze kubona qualification zerekeza mu gihugu cya Qatar. Swadi Valeri y'ikipe y'igihugu y'Abadage ni miliyoni 660. Si Abadage gusa kuko na ekipe y'igihugu y'Abafaransa ya Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante ndetse n'ibindi bihanganye bigiye bikomeye muri ikipe nabo byamaze kubona qualification izajya muri Qatar mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2022. Swadi Valeri ni miliyoni 979. Dore ko iyi ekipe ari nayo iheruka igikombe cy'isi giheruka mu mwaka wa 2018. Amakipe atarabonye tike ari muri playoff. Ubutaliyani buraza ku mwanya wa mbere Swadi Valeri ni miliyoni 663. Portugal ku mwanya wa kabiri Swadi Valeri ni miliyoni 775. Swede ku mwanya wa gatatu Swadi Valeri ni miliyoni 203. Poland ku mwanya wa gatatu ya Robert Lewandowski. Scotland ku mwanya wa kane ya Scott McTominay. Russia ku mwanya wa kane. Turkiya ku mwanya irigwa ku mwanya wa gatandatu. Shiri ku mwanya wa karindwi. Australia ku mwanya wa 8. Rezami wakoze gukurikirana amakuru kuri Channel Olivier Fernandez.
ku munsi w'ejo ni English Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Ntuzacikwe n'imikino ku munsi w'ejo. Nakagaruka we kandi subscribe ubundi ukore ku nzogera ukomeze kubona sport update.